burya bikoramo n'ibida bishiramo ishaka iki kandi Olegue ntawe reka kumufasha shamwe ishaka kandi ari hano ashikeneye gushika mbega Olegue rugaga hajyana Olegue arayize iminsi atari ngaha kubera iki akakora ikintu gishasha akora ikintu gishasha yego nimwe nyene muzomwambika yego neza cyane twegenye tuma tumwambika mbega abastiliste bandi bo bawemera ngamba gisagara ca Bujumbura ni bana gaswari wese adarazi muzungoro mu stylist ari abandi b'abavandere sanganye naro kuvanderezanya bakobwa namaze kubasoma neza ndabazi ahi Bujumbura dufite abademu beza ivyuki hano Bujumbura vyuze ni byinshi sana ugira ni mazina atatu tutazi abakobwa bakunze kubita ariho abantu bita imiyaga nkuba abona abakobwa uzobamenya bamwe bazinduka ucubimenya batembera tawo n'amasire queen ubita imiyaga nkuba yarenga izindi bazita bar perdi zo zirica uzitenze rero waravye sibwabwa zomba bita ngo za demu aririmbyi uko bambara ndabona je umenga ntibarakwiza igitigiri c'abaririmbyi kubivanye n'izina ryabo baze muri vunja bet bambike n'abaririmbyi abayikumbure gokosora sasa ingura nuko je tuzobura gatanga ame acani cyane uravuga ya cyana bro lolo aje hapo kwanza lolilo wapili Fabirov na yeye hapa na namtaka naweza nikamtengeneza kawa afu Fabirov jua na taa nzuri ya kupendeza. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja TV, the number one channel of this industry. Buja Flavor chakinya makuru shamakiwazanira bishamuvuga muri industry Buja Flavor nkuto matubikora reka tuze dukengurukira Imana hamadusura dukengurukira bakunzi ba Bude bakunzi ba Buja TV. Yes, amadabwira yuko 2020 izabera umwaka mwiza mwaka w'imigisha mwese wherever you are uri mu Burundi cyangwa mu mahanga ndakwifurije yuko wororanirwa nabo muri kumwe n'umuryango wanyu. Yes, aha mbona rero ndi muri Le Parisien naje kurondera novuga rya duka nababwira yuko ryambika wa muririmbyi wacu abikora neza cyane akubwira ati korayo Delegue General Olegue nuvuga n'abajene bagiye hamwe kugira ngo barabikoboshigikira abaririmbyi bacu ko benshi baravuga yuko ngo abaririmbyi bacu ngo bakeneye gusapotingwa mu nzira nyinshi zitandukanye haba mu mafaranga haba no kwambara ko tuba dukeneye ko bambara neza mbega wibaza ko iryo duka rira majahehe mbega wibaza ko ari bandi barikoramwo mbega wibaza ko bashimye ko ukora na Olegue mbega wibaza yuko bizomarira ko umuririmbyi wacu bizomufasha iki bizomushikana hehe keep follow me uri kumwe na Beni kuri miko behind camera insike professional gukora neza cyane gumana Buja TV. Guys, nkuko nabibabwiye n'abajene bari hamwe bagiye hamwe kugira ngo barabiko bofashe umuririmbyi wacu babikora neza cyane urabona nk'abakobwa barabambika babikora neza cyane kandi abibutsa yuko kuba nambaye gutya ni kubwavunja boy bigo bimaze iraza neza fresh uko fresh niko poa warakwita Makambonyoso sasa kusabuga ni Makambonyoso bro mambo mazuri uko mrundi mimi mixer yani mimi ni Afcast Mbongo Mrundi kama kawaida wewe kusia uko safi yani wewe ni Diamond na Farias Diamond na Olegue okay yani fresh sana vipi bro fresh bro bro nano leo umetokeleza kinoma umependeza sana nawe thanks nawe pia bro. Yes, kuba nambaye gutya ari kubwavunja boy abajanye babanyambitse abajanye bikora neza cyane abwiye yuko babikora neza kandi basaponinga umuziki w'abarundi yes bambika umuririmbyi wacu bikora neza cyane vipi bro safi bro uko sawa man safi kabisa turabona nyubundi man yego hivi la mlato hayupo la mlato yafatiwe gatoya yego bimeze gute none safi bakwita gute je bayitwa Edu vipi bro yes Beni uko sawa niga kumusangaye yeah man urufumu zavuze ati ko musi tubasanga aho mukorera rero ndani ya Vunja Bay ndo hapa mama makari ana fresh kabisa bimeze neza kama ana safi kabisa turashima tu nta problem yes kunyibukiriza abantu bega witwa gute je banyitwa El Najib Mikhail aka Kigogo yes yes bakuzi wa Buja tingakuvuga ati no muza kuyaga byinshi abasore bagiye hamwe kugira ngo barabe ko bafashe umuziki wacu ese nongeze neza ko twara mzee vipi mzee safi bro yes naona wendo bisa nuko ukuriye aba bantu bose bega sasa kwa nini umeenda kuri kiwashimye kuza urambika abantu kandi tuba tuzi yuko ibintu nk'abantu baba papa nkamwe ibyo musanga mutabikora ibyo navyisanzemwo navyisanzemwo navutse ndandaza impuzu birabishika hakaza novuga abantu mu busanzwe mungana imyaka bakavuga ati nshaka kutwambika nkuko wambara birabishika ibyo nivyo ukunda ucumwereka amaguyi urashobora kuba ushobora nko kumwereka nk'ino shati ukava ngaha ku shati ukamwereka nk'ipantaro zabo je no kubera
ndabikunda umva je ndakunda kuba ndi umustar uravye nk'ipantaro y'abapapa baba bisoneye baba basanga bagatizwe tushaka kwambara neza naho bari wewe ndakwambika yes nabibonye naje mwabikoze neza yes nababwiye yuko nibo banyambitse kuba nambaye gukino munsi ni kubgabo yes unaza kucheza bro aha nazindi ndirimbo zivuzwa atari za Olegue bana n'izindi twazivuza yuko kubera Olegue ari umusani wacu wesha Mbega Olegue rugaga hajyana Olegue arayizi iminsi atari ngaha kubera iki akakora ikintu gishasha akora ikintu gishasha yego ni mwenyene muzomwambika yego neza cyane twegenye tuma tumwambika yes long time kubera iki mwashimye kuza murambika Olegue mene doctor kubera iki mwashimye kuza murambika Olegue rugakora neza agira ibintu umuziki wiwe arawukorera me twe kugira dufashe umuntu turanza twarabana aho kwanza akazi kiwe akora ukabona burya bikoramo ni bidya bishiramo ishaka iki kandi Olegue ntawe reka kumufasha shamushaka kandi ari hana ashikeneye gushika natwe navyo kuzoza kumufasha amaze kumustar kavuga atubone ko ari ico twakoza kiri hasi komsa nawe ni ashika hejuru azobibona ni ashika hejuru azobibona kubwanyu yes mwarashimye ko mufasha Olegue Olegue azokunguka kwambara neza kuboneka neza mu ruvuga muri babafana biwe kubwanyu rero kubwavunja be muzokunguka iki twe kubwavunja be tuzokunguka mu bintu bijanye n'ibikorwa vyacu kuko uko dukorana nawe abantu twabaha ibintu bitagase ibintu vyiza nk'ababona nk'abya kuko nawe urana ko mwe iminsi amaze iminsi akazi natwe teza kuzogiramwe ama avantage yacu hajya nyene komsa abantu baba fans biwe bamenya hagurira nabo baze baronka ibintu bitagasa nk'abijya nyene byose tuzongwa tubaha abatama abakecuru inkumi imisore byose bazoronka ibintu byabo byose birahari nta problem ndani yavunja bei kuna kila kitu kuna kila aina kila kitu yani kwambara Natasha na Chany zose turafise zose nga murafise afise bya bitaye bingana uku by'abajati bimwe bya mama tetema Natasha afise bimwe bya modo byose turafise hajya bro ego kugira ngwiri ogwego dakaze vogeze na ngiri ugwego yes ninda pinga mega ninda bipinga ninda pinga vunja be ninda pinga ko abajama bashobe kwambika mbega twabonye mwambika abantu baba papa abantu baba jeune abakobwa twabonye n'ibipupe haye mwavyambise mbega ninda bambika abakobwa nga ninde opinga nibabonye kuri Olegue cyo twa unakura maza kapinga nitwawe mimi nimependeza chakoza wakipinga unakuwa nanipinga na mimi umevishwa nani vunja be that's why yeah kamera chini basi kwanza kamera chini vunja be alafu na kintu wabonye kwa Olegue muri clip ya Olegue cyahindutse cyahindutse nyene cyahindutse nuko yora yambara ama clip yahora yambara ubwa mbere n'ubu biratandukanye ivyo yambara urumva ari kumbe vunja be irakaze mwaje hagaze bro irakaze bro kabisa ninde yambika abakobwa nga kigogo ni wema yes ni jewe hano ubitwaramo gute wo yakabika abakobwa je ibintu by'abakobwa ni bembe ahubwo nyine nabwo sinzi bana bikuye hehe urumva ni tala wo wambika abakobwa uyambika abajene n'uyambika abajene ujyambika ara mix yo ujyambika ba papa ibi sasa papa ari amire siyaje kandi mutanganya imyaka ari umuntu baba aje yiwe baba ari kumwe kabisa ati rero wo wambika abakobwa je nambika abademu ushaka uzobaza abademu babagezweho bijya by'ama Instagram hehe ukeneye impuzu nziza nk'ijya wisanga hano nyene muri Vunja Bay uyikeneye urashobora gutanga na command mu minsi mike ikibishisa kubera Vunja Bay ishika ahantu hari ibintu byose nta problem na amateka gusa ku mafaranga yawe ntashobora wagishatse kabisa ibintu byose ushaka impuzu uragira commande bakayikuzanira mze umuntu agomvye ati rero commande ayironka ku gihe canke bifata umwanya ni kugihe ndibaza nta kibazo kwa sababu sisi Dar es Salaam sisi tunaifahamu na ule mji ni wa kwetu kwa hiyo sasa tunaingia mara kwa mara na vitu tunaleta vitu vizuri ndio yes twabonye mufise ibintu byinshi bitandukanye mufise ikintu umuntu yagovye kwambara ubwo nyene arambara mbega wawe undi navuga ati kanje kudandaza handi hano nyene araronka nta kibazo nga turaranguza turaranguza jumla na rejareja yes kumbura hari umurashaka kuvuga ati mbega wibaza ko uno Beni yambari yangahe wibaza ko nambari yangahe reka mbaza abanyambise no bazigiciro cy'ibintu turashaka guhera kunyene namba mbega ubona nambari yangahe
ndabona ibintu nivyoroshe yego ako ntihagire ubwoba ni ku bei idavuna cyane vunja bei iriho ku bwabo ku muntu wese ashaka gupendeza yego no kuri kutambaye ivy'abademu no bambika abademu gamana ni hatari kuri nanje byarancanza gusa ariko ago yo nyambara nyene nk'ikanzu y'abademu ariko nta problem nibi ni bien abanzi baranzi nta problem kandi n'abafana banje dukorana neza nta ngorane yes inyungu kuba warashimye kuzurambika abademu avantage umaze kubona bitikore ko utashimye gukora n'ivy'abandi wowe kuvuga ati je avantage niyo mbona ni avantage ya je ni kubera abakobwa namaze kubasoma neza ndabazi sivyo kuko n'ubwa mbere barambabaza ugasanga umukobwa mwiza burya Beni ahibujuma dufisa abademu beza abademu beza mbere ko ari wavuze ari umustilisi yigeze kuvuga yuko ngo ari abakobwa ngo wewe ngo abakobwa beza bahari oya aho ugira ume nkawe nawe nyene oya just nomera nkayo kubera ibintu ivyuki hano bijumbura vyuze ni byinshi sana ujya turi mu gihugu za Tanzania bose turabarusha ariho ngaha si twatubibi ndakubwiye numva amazina y'abakobwa basigaye bita abakobwa amazina ni menshi ngira ni mazina atatu tutazi abakobwa bakunze kubita ni atari kwezi urayazi dufasha Luti dufasha amazina y'abakobwa tutazi ariho abantu bita imiyaga nkuba abona abakobwa uzobamenya bamwe bazinduka ucubimenya batembera tawo n'amasire queen ubita imiyaga nkuba yarenga izindi bazita bar perdi zo zirica uziteze rero waravye byose bwabwa zire andi zomba bita ngo za demu cha wihereza za demu turagura uramaze kugura none gama sinjamo yes Longti kumure ni kibazo cyangwa kubaza wewe nyene ati mbega bimeze gute ku by'abandi bakora mbega abastiliste bandi bo bawemera ngam gisagara cha Bujumbura ni bana wowe ati bari ku rwego gato basi bo babegereza basivunja bei uzibangaye nzi ngaha nzi Oscar Fashion nzi no K Mars nzi nabandi nyene ba K mbasi cyane abakena n'amazina bazi nana abantu utazi amazina umva ntibazwi je nanje nemera abo nyene mvuze ya ubanzi utazi yes kumbure n'amaduka ameze neza cyane ukeneye kwambara kumbure ushaka kuza muri vunja bay abandi n'abavanderi man ega sware wese adarazi muzungoro mu stylish ari abandi b'abavanderi sanganye nari kuvandereza nyene kabisa abandi baririmbyi mushaka kuba mwambika ni bande canke mwamufisi vision kuwambika uza murambika ni bande twe nta bandi turaronka ariko tuma tubaha ikaze ubyifuza yo twegera mu mwanya dufise Olegue urwego niwe tuma twakorana mu mwanya Olegue n'amasezerano zo marigiye kingana gute cyangwa ibiri mu ibanga n'abantu nta kwikubimenya biracyari mu ibanga ariko vuba tuzobishira habona yes kumbere nivyo vyiza twadukeneye mbe musaza ndabona akakituka kari bana akakituka kari twe turadandaza n'impuzu za sport abakinyumupira abakinyumupira n'abatama babahumure baba bashaka nk'training zose ziba zihari urabona hari iyo bajya bakunda umupira gunagira sport ama training ego no kwimana si bwana bibaza ngo twatubivuga ko kujya kandi kumenga umbwiye ngo nguva ngahuguze kunda Real Madrid sa siwe ni ikigugwa ngaherere twe oya we ntiwagura nk'abandi pe ushaka kuba mtu wavunja bei man aho ndakubwira ikiyo ndakubwira usanga n'abandi si twa oya negezwa kugura kubera ndabateza imbere nanje ngazi training nga turagusha 50 ariko 130 turagura so ushaka training ziri quality nziza ziri quality ifaterekana neza abantu bayirabe kumure baba bagati mbebe nasiga kundi ibintu bimeze gute bake bamuraba Real yo none ushaka byose oya ntuzaniye Barcelona ntukure oya ireke yonye none ushaka byose tubyerekane pe turafise na bya bihuzu nyene vyambara aro ni vyambara Chany none wari watanga abafana ba Barca murese guponda man kandi utarazibona yes kumure naravuga ati abaje bakumenga bakunda banyereka ivya Real sana ariko na Barca nabo nyene abakunda bakunze ba Messi na yanga turafise ya Saido man twikunzaniye nayo oya murafise ya Saido sasura ikene irazinzo urafise 1000 kugira ndayirabe nawe nyene ndayitagira amahera urafise 1000 oya ndashaka kuyigura naso zirashika ariko ziri mu nzira ziriko ziraza ni nkamba mu rugamba zinamba za Saido yanga naba mu rugamba nawe nyene uzozidandaza bibaye ngombwa nihagera business yavyo tuzobikorana na Yes no kubwanyu kuba muko murakora gucyanye hoho murabona movement imeze gute abakiriya baraza imeze gute so movement sinya ari cyapungutse
bivanye ku coronavirus kwezi kwa mbere tuvuye mu mabonani turetse n'ukwezi kwa mbere umwaka gusa nk'uyu mwaka wose bisaba ni twakoze neza bivanye kongera bugaye imipaka abakongomani benshi dufite abakiriya b'abakongomani dufite abantu bava hanze mu Rwanda muri Kenya baza kuvisita baca ngaho bakagura impuzu mugabo kuva bugaye imipaka ntitwasiye kubabona abo bantu so tosaba leta ko kutugura imipaka kugira natwe dukore neza yes kumbere murabisaba ariko navuga ati kuko kudukingira wowe niko kunkingira jero kwaze turugara abazo turadandariza kwa bari ngaha mu musibo byagenze bazashobora kugura sivyo none galoti tuzosenga imana vyaheze mbona corona kirahera tuzokora yes tuvyizere ko bizogenda neza cyane long tea yes kubwa uravuga ati rero kuba ndi muri Vunja Bay ni fresh sana mimi najisikia poa najisikia unazi ko twakurana n'abantu benshi muguno musinigani kama WCB karibu bro yes mzee kuba uri muri Vunja Bay urabona gute urabona n'imisipi rimwo yose ibintu turaranguza urumva abantu barangura ntibazokwitinye kuza muri Vunja Bay twe tuguma turanguza isi none nk'umuntu yoba ari mu gihugu cyo kitari ngwa mu Burundi bwacu mu mahanga bigenda gute kugira ngo ni yashima muri ibi nyakifuza ati mbega kubaronka baje magute mbega bizonshikira gute azoca bigenza gute bizonshikira gute tumuha contact yacu gika ibintu bikamushikira nta kibazo muramurondera mukamuha contact yiwe akabarondera akabaronka mukavugana naam gese nk'umuntu bari nga mu gisagara ca Bujumbura avuga ati mbega iyi galeri iramaja hehe bon ni lo Paris turayizi mbega novuga iri duka giwanyu riri kuri niveau ya kangahe biro ya kangahe bimeze gute iyi niveau ni ya nyuma ya kabiri sa 79 naam cyangwa umuntu aza akavuga ati Vunja Bay yo caharo Vunja Bay yaca habona kuko hari icapa cerekana ko ari Vunja Bay ukicinjira gusa urabona ahantu gusa hatandukanye n'ahandi muri lo Paris tubivuge gutyo gamani le Parisien galeri manikazi oya jengira mkoresha imvugo ukicinjira gusa urabona gusa ko ari iduka itandukanye n'izindi iduka yacu lo Paris nzi none si Vunja Bay erega ni kampuni si umuntu oya tuga hapa galeri nzima hapa pa lo Parisien Vunja Bay tuifate tujire kugwego gwa number 1 amateka number 1 amateka number 1 kusaba stage bakaze mani na shop kusaba kozi ba bashika kuri bana mu wese afise ikintu ciwe umukobwa w'amahungu biki ni company gusa tena mnaheshimiana fresh sana tunashimiana kama kawa ndabona mnanakundana sana turabakozi b'umuntu umwe mani ariko umusaza sinzi ko tuzomubona muri clip ya Africa Nova aje kuritera keshi abafisakazi aza muri clip za Africa Nova no zabangabone hose zone basaza basaza no ariko uyu keshi kubambikira kuri tera mwe muza kuzabaho Olegue tuziba Olegue ni botungana mani tse generation yacu ubuga ivyo ntabikwiriye biramurenge kumbere tuzomona muri za clip za bacancu ba Miss sinzi nkeka zabangabone hose uwa akunda za clip za abantu nze Dr Cloud urakunda Dr Cloud ndamukunda naho ntaramubona muganda mukunda ndamwumva na Kidumu kumbere ya Kidumu avuga ati nje ngaha naho nyine wamwambika fresh bikagenda neza Kidumu ngaha impuzu ziho ziriho ngaha nta mpuzu nimwe naho ba ari Harmonize Diamond ngaha impuzu zabo ziriho kuko impuzu isohokeye Dar es Salaam tweca tuyironka uwo munsi nyene yes ugombye kwambara nka Farias ugombye kwambara nka Kidumu ugombye kwambara nka Harmonize ugombye kwambara nka nuvugaga Diamond Platinum vyose nka Satb vyose biri ngaha naam ibintu byose biri ngaha biraboneka nta na kimwe kibuze kabisa nakubwira yuko woza muri Vunja Bay wabwiye ko ari iduka iriri kuri nimero kwa sa 79 naam niveau ya kabiri muri lo Parisien urashobora kuhasanga nuvuga Vunja Bay nuvuga waje gusa Vunja Bay ngibaza byaba byorosha umuntu yacha hato Vunja Bay nta numwe atayizimani mu gihugu amateka iryo zina kubera iki kwanza long time iryo zina yo Vunja Bay Vunja Bay Vunja Bay Vunja ni kuvunja kuvuna urayumva kuvunja ni kuvuna Bay ni giciro yani ambari ikintu kici Bay kibari bien Vunja Bay nimba ukunda Vunja Bay nimba ukunda Olegue andika Vunja Bay kuri commentaire andika Vunja Bay ubukurikira nizere ko turi kumwe na Olegue nga Olegue afise programme yo kuza ubukurikira mvuga ubukurikira sinzi me urashaka kuzuka mu sanga ariko no musi yarafise project yo kuzanga kuza gutora impuzu ashaka kugira clip yindi turadufitanye programme ko no musi yambiye ko ashaka kuhaza kabari pima n'aba video kwino bazoba bari hajya bashaka kuza kwipima na video kwino nabiyo numubambika kawaida maneno bizi amateka kawaida ndabashimira cyane bro ndagushimira nawe wewe ngawaberewe wabigizemo urazi ngaho urabizi miliyoni angahe mbe nka wawundi miliyoni angahe
umere ngandema wao ndi ndema nani Ngubel Chris nani sasa ririmbye mpetera barimba mukaryoshya mani wambare sa 50,000 ikirato takirimo man ushizemo n'ikirato bicyo ma 200 kombi yambariye menshi man nuri mu pro kabisa mbega abaririmbyi bavuga ati aba baririmbyi bakwiye kwambara neza bakwiye kuza muri Vunja Bet tukabambika neza tukabakosona abaririmbyi ba Mwana nitia kwenye mtego man. Ugati abaririmbyi uko bambara ndabona je umenga ntibarakwiza igitigiri c'abaririmbyi kubivanye n'izina ryabo. Baze muri Vunja Bet tubambike nabaririmbyi abayikumbure bokosora. Sasa ingura nuko je tuzobura gatanga. Ame achani cyane uravuga ya. Cyana. Bro Lolo. Lolo aje hapo. Lolilo. Kwanza Lolilo. Wapili Fabirov na yeye. Fabirov na yeye. Hapa na namtaka. Naweza nikamtengeneza kawa. Alafu Fabirov jua ana taa nzuri ya kupendeza. Kawa whisky ni sana ufupi kama wa kidi. Whisky yobegwa fresh. Wa pili, wa tatu. Mwanamke mwanaume. Mwanamke. Mtaje mwanamke. Mwanamke. Tunatuchagia kana. Dafsiri uboro rwa Chany ngaho. Yes, wakoze mu TV nabwiye yuko twari muri Vunja Bet barakora tubwira turabona umenga batangwe kuranga akazi abakiriya benshi acha tubache bafanye kazi zizosubira rero inshallah imari bikuza kubwiye yuko woza muri galerie nimero Sasa Septanef uraza gusanga ibintu byinshi bitandukanye barakumwe na Beri kuri micro behind the camera sike professional zizosubira inshallah imari bikunze bye bye turi muri Vunja Bet kandi urabona ko arakavuyo mu gatondo gusa twuguru yakiri kare babinji none sivyo bibone kawutse ibizigira ivugira bro ntibibona none ko wabashitse nini bro vipi uko sawa umirano tatuwaza umirano tatuwaza asikiki Kirundi huyu asikiki Kirundi mkongo huyu amejifikia wana kule wengine nini wanavaa nini huku yani vitu kama vuga Vunja Bet irakaze n'ugwego man n'ugwego kandi nibindi bintu bidasanzwe twabazaniye ngandi bazovyibonera ni byinshi tubateguriye yani Mariya tubabwire kuba sani karibu mutwiture turabamagaye wumva wese yumva ko tukora akazi keza karibu tuzokumviriza hal 5